ikaze dasanzwe reka ndabaramutse ndabaye namwiriwe nizere ko mumeze neza nzere ko muguwe neza aho muherereye nizere yuko na weekend yagenze neza ni ku munsi wa mbere igenekerezo ni rya gatatu ukwezi no kwa kane bavyumvikana ko tuba tucibere mu ntango z'ukwezi narabipfuriza no kwezi gushasha kwiza ukwezi kwa kane kabisa kuzo babere uko amata n'ubuki nuko ikiganiro kimwe kuri Plateau Gitega Entertainment TV aho maze ko bimenyera ku munsi ya mbere sene ku munsi wa gatanu turaza guhera muri Coupe du Président edition 2023 ubona ko bari bageze mu gice cya kigira 16 gishira icanyuma mbega vyageze gute imigwi imwe yagiye idutangaza ubona ko imigwi yo mu cica kabire kabisa yagiye ibikora neza igenda kabisa yerekana yuko nayo iba iri mu ihiganwa kabisa baza kuba kabisa basezererwa bamwe bitorosha nako kandi Garage Express nayo yaje kuba ibandanya isezereye umugwi mu cicaro ca mbere turaza guca muri Limited Women's League ubona ko Buja Queen zeraye itakukanye igikombe kabisa cuno mwaka muri Limited Women's League Rwanda gwabigeme mu cicaro ca mbere turaza guca muri tennis naho tubabwire mbega naho hariko havugwa ibiki turaza guca ku mugane wa Afrika tubabwire muri CAF Champions League inkino kumwe zagenze na ku mugane wa Buraya kabisa turaza kuba tuhaca tubabwire weekend kwene yagenze cyane muri ya mahiganwa atanu musanzwe mukunda turaza guca muri tunaturiya aho bona Graham Potter wone umumenyereza wa Chelsea the Blues raye kabisa yirukanwe kabisa mu mugwi wa Chelsea the Blues Lionel Messi nawe bikomeje kuba bibi mu mugwi wa Paris Saint-Germain abona ko abafana basigaye batamwishimira mbega biza kuba bimeze gute muri El Clasico igiye kubiba ku munsi wa gatatu muri mu gikombe citiriwe umwami mu gihugu ca Espagne reka nongenda bahikaze mu bayinanje muri kino kiganiro abatarafite nda subscribe nabo ndabasaba mu bikora nuko Coupe du Président ku munsi wa gatandatu kabisa bari mu kibuga ndetse no ku munsi w'Imana aho bana ko imigwi 8 yo muri Ligue A ndetse n'imigwi ashobe kuba ibandanya muri kino gice nayo baje kuba bakina ku munsi wa gatandatu ino ubona ko Musongati yariko iratsinda no mugwi wa Le Croco ibitsindo bibiri kuri kimwe Kanza United yerekanganya ibitsindo bibiri ku bindi na Garage Express ariko Garage Express kaza kuba baza kuba babandanya bifatishiriza penalty ubona ko Garage Express yo kuba itsinda penalty zine kuri zibiri zo no mugwi wa Kanza United kabisa umugwi w'umuciro ca mbere uza kuba usezererwa no mugwi wa Garage Express mu cicaro ca kabiri Bundesliga Dynamic yakatsinda no mugwi wa Academy Express ibitsindo bibi indwi kuri bibiri Atletico New Kratsino no mugwa wa Buganda City gitsindo kimwe kubusa Top Junior Kratsino no mugwa wa Burundi Pax ibitsindo bine kuri bibiri Interstar Kratsinda no mugwi wa Buhumuza gitsindo kimwe kubusa kuri Stade Ngoma Vitaro nyene kuri Stade Ngoma Kratsino no mugwa wa New Force ibitsindo bibiri kubusa ku munsi w'Imana habaye nyene inkino 8 Bumano Kratsindo no mugwi wa RB Masibi ibitsindo bibiri kubusa Egrenware Kratsinda yariko yabanje kunganya ibitsindo bibiri ku bindi no mugwi wa Buganda City ariko baza kuba bifasha za penalty Egnoza kubibandanya kuri penalty 6 kuri 5 za Buganda City Magara Young Boys yariko iratsinda no mugwi wa Tel Aviv ibitsindo 3 kuri kimwe Rukinzo nayo za kubitsinda ibitsindo 7 no mugwi wa Limie do Mumba kuri bibiri vya Limie do Mumba Olympic Star yariko iranganya no mugwi wa Legends Athletic ibitsindo 2 ku bindi ariko baza kuba Olympic Star za kubibandanya kuri za penalty itsinze 5 kuri 4 za Legends Athletic ino Flambeau Centre nayo yatsinze no mugwi wa Sororezo United ibitsindo 4 kubusa ndetse Tignoir kiratsinda no mugwi wa Royal FC ibitsindo 4 kuri 2 no Message Ngozi nayo kiratsinda no mugwi wa Relier ibitsindo 2 kubusa bwa Relier bavyumvikana nuko Limited Women's League naho bari bageze ku ndwi ya nyuma aho bana ko uno mugwi Buja Queen zaje kuba itakukana igikombe itsinze ibitsindo 4 kubusa bwa Bonaveni baza kuba batukana kene igikombe kabisa avyorosha n'amanota 48 ariko kandi uno Fofira PF nayo itari ikure kabisa baje kuba nabo barangiza rino higanwa bari mu kibanza kabiri n'amanota 47 baze kuba batsinda uno mugwi wa Lyon ibitsindo 4 kubusa ndetse zini nkino zabaye uno mugwi 11 twari baje kubotsinda no mugwi wa Rainbow ibitsindo 6 kuri kubusa Etoile du Matin za kubutsinda
itsindwa na PVP Buyenzi ibitsindo 2-1. Uno mugwi Intwari Kazi waje kuba nawo utsinda no mugwara Colombe ibitsindo bitatu ukubusa bwa Colombe. Nuko nizo nkino zabaye muri Limited Women's League. Reka tunyarukire reka turabe muri tennis World Tour igiye kuba yaje kuba itangura mu gisagara ca Bujumbura kuri Atante Sportive. Ubona ko ibihugu bishika kuri 22 byo kwisi byaje kuba bishika baje kuba bitabira rino higanwa rya Tennis World Tour kabisa harimo n'igihugu cy'u Burundi. Ubona ko dusanzwe dufise abatlete canke abakinyi bakina urukino b'abarundi kazi. Ubona ko ari ku ruhande rw'abigeme ni Sada Nahimana. Uno muramuzi ko ari umukinyi ari ku rwego mpunza makungu umukinyi kabisa abizi cyane kandi akomeye. Ubona ko mu kibanza ari afise n'ikibanza ciza ku rwego rw'isi. Ubona ko ari mu kibanza kigira amajana 232 ku rwego rw'isi. Ubona ko ari umukinyi ameze neza. Nayo ku rundi ruhande ni Hosiane Kitambala nawene ni umukinyi w'umurundi kazi. Ubona ko nabo baza ko bitabira ino higanwa yaje kuba itangura kuri uno munsi wa mbere mu gisagara ca Bujumbura kuri Atante Sportive. Ubona kuri rizoba rirangira igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa kane. Bavyumvikana murumva yuko tuba dufise n'abakinyi baduserukira muri zino nkino za Tennis World Tour ku ruhande rw'abigeme. Nuko muri Afrika ni CAF Champions League nayo ubona ko yabandanije muri no weekend. Raja Casablanca ikiratsinda no mugwa Simba ibitsindo 3-1. Petro de Rwanda ikiratsinda no mugwa wa AC Vita Club igitsindo kimwe kubusa, ndetse Al Ahly ikiratsinda no mugwi wa Al Hilal Omdurman ibitsindo 3-1. ndetse Mamelodi Sundowns ikiratsinda no mugwi wa Cotton Sport ibitsindo 2-1. ku rundi ruhande ku munsi w'Imana Wydad Casablanca kiratsinda no mugwi wa JS Kabylie ibitsindo 3-1. Espace de Tennis kiranganya no mugwi wa CR Belouizdad. Nuko imigwi 8 niyo ishobora kuzoba ikina rino higanwa ikina igice cya kane gishira icanyuma. Imigwi 8 gusa ni CR Belouizdad ndetse JS Kabylie, Al Hilal, Espace de Tennis, Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca ndetse na Wydad Casablanca ndetse na Simba Sport yo mu gihugu ca Tanzania. Bavyumvikana nuko ku mugane wa Buraya ni ubona ko ari muri amahiganwa 5 musanzwe mukunda. Ari nkino zimwe twagenda tubabwira ko zibari nyinshi cyane nitwo zibaga tuzima shobore. Nuko Aston Villa kiratsinda no mugwa Chelsea ibitsindo 2-1. ubona ko Chelsea kabisa bitameze neza. Uno mugwi Manchester City ibwira Arsenal ati kabisa nanjye sindi kure ndabandanya ndagukurikira mu gutsinda Liverpool ibitsindo 4-1. nayo Arsenal kayikomeza yibwira ati nanje urabandanya nkukira kabisa mu kibanza ca mbere. Nuko iza kubitsinda Arsenal ibitsindo 4-1. no mugwi wa Leeds United. Nuko nizo nkino zashoboye kuba ziba muri weekend. Ku munsi wa gatandatu Bournemouth Forest no mugwi wa Fulham ndetse Brentford kangana Brighton ibitsindo 3-2. Crystal Palace kiratsinda no mugwi wa Leicester ibitsindo 2-1. mu gihugu ca Espagne FC Barcelona kiratsinda no mugwi wa Elche ibitsindo 4 kubusa. harimo double y'uno mugabo Robert Lewandowski. ku ruhande mu gihugu c'Ubutaliyano Juventus kiratsinda no mugwi wa Hellas Verona. aho ubona ko mu gihugu c'Ubudagi naho Bayern Munich kiratsinda no mugwi wa Borussia Dortmund ibitsindo 4-2. nizo nkino zabaye ku munsi wa gatandatu. nayo ku munsi w'Imana aho ubona ko West Ham irikangana no mugwi wa Southampton ibitsindo 2-2. ku rundi ruhande ni Manchester United kabisa ariko iratsindwa no mugwa Newcastle ibitsindo 2-1. ku rundi ruhande muri Liga Santander ubona ko vyari bimeze neza naho no Real Madrid kabisa ikiratsinda no mugwi wa Real Valladolid ibitsindo 3-1. harimo ibitsindo 3 vya Karim Benzema. ubona ko vyari bimeze neza kabisa ku ruhande rw'abafana ba Real Madrid. ndetse ku rundi ruhande ni Atletico de Madrid kiratsinda no mugwi wa Real Betis igitsindo 1-1. mu gihugu c'Ubutaliyano Napoli kiratsindwa na AC Milan ibitsindo 4 kubusa. ubona ko bana bo bafise n'urukino rwa Champions League bazohura. nayo Brentford yariko iratsindwa na Hoffenheim mu gihugu c'Ubudagi. ndetse mu gihugu c'Ubufaransa Paris Saint-Germain yaje kuba yoroherwa mu gutsindwa na Ligue igitsindo 1-0. Monaco kiratsinda mu Strasbourg ibitsindo 3-0. reka tubabwire inkino nk'izo aho ubona ko no kuri no wa mbere hari amafishe hari Tottenham Hotspur za kuba yatembere no mugwi wa Everton gichisaha 3 z'ijoro. Valence zakuri mu kibuga na Real Vallecano mu gihugu ca Espagne gichisa 3 z'ijoro nyene. Empoli mu gihe cy'isaha 12:30 na Leeds baza kwari mu kibuga. Sassuolo zakuri mu kibuga na Torino gichisa 2:45. nizo nkino za kuba zihari muri amahiganwa 5 ku mugane wa Buraya. nuko Ten Hag inyuma yo gutsindwa na Newcastle ibitsindo 2-1 uno ngo arifuza cyane urutayizamu canke umusatirizi wa Tottenham Hotspur Harry Kane mu
mu Mwongereza kabisa ngo aramwifuza cyane aje kuba nawe afasha muri mu busatirizi bw'uno mugwi wa Manchester United nuko Benjamin Pavard ati uno Thomas Tuchel ati numumenyereza mwiza kandi dufite ivyimviro bimwe hamwe n'umugwi wa Bayern Munich tutushika kure na majambo aje kubavuga uno mukinyi w'inyuma w'umugwi wa Bayern Munich nuko Eden Hazard nawe yaje kubagaruka kabisa mu rukino rwa riko rabahuza no mugwi wa Real Valladolid batsinda ibitsindo 6 kubusa ari nako yaje kubatanga pass decisive nyuma y'amezi ashika kuri 6 atamoneka mu kibuga ariko yaje ashika agombora ndetse ashika atanga na pass decisive pass iva mu gitsindo kurundi ruhande ni Ancelotti yaje kubavuga amajambo akomeye kuri no mugabo Karim Benzema ati biraboneka neza yuko Karim Benzema yakoze muri trêve international yakoze neza bigashimwa kuko yaje kuba atsinda triple cyangwa ibitsindo 3 muri urukino rwa riko rabahuza no mugwi wa Real Valladolid wenyene nuko FC Barcelona na Real Madrid baza kwa bagaruka kabisa kuno munsi wa gatatu gerekezo ya gatanu mu rukino rwa El Clasico ruza kuba rubahuza muri mu gikombe c'umwami mbega biraza kuba bigenda gute ni nyuma yaho uno mugabo Xavi Hernandez asanzwe amenyereza FC Barcelona yaje kuba akwiza inkino zishika kuri 5 amaze kubatsinda muri ndwi bamaze kuba bakina mbega araza kuba abandanya atsinde n'urundi ni mu gihe uno mugwi wa Real Madrid kabisa usumba urukino rumwe bamaze kuba batsinda mbega uno Xavi Hernandez aza kuba kwiza inkino 101 baze kuba banganya rekord zo kuba iva reka turindire ku munsi wa gatatu mbega biragenda gute ni mu gihe ino FC Barcelona imaze kubitsinda inkino 100 Real Madrid ndetse ino Real Madrid imaze kubitsinda inkino 101 reka turindire kwa gatatu mbega rekoro irabandanya kuri Real Madrid mbega canke iravaho kuri no mugabo Xavi Hernandez nuko Gaman Potter aje kuba yirukanwa muri no mugwa Chelsea the Blues nyuma yaho amaze kuba nawe maze amezi 6 kabisa mu gihe yari yamaze kubasinya amasezerano y'imyaka 5 abamenyeza batanu bamaze kuba barondegwa muruno bamaze kuba bipfuzwa nk'imyamakuru bitandukanye bagenda bavyandika yuko Chelsea ipfuza bana bamenyereza ni Julian Nagelsmann yirukanywe mu mugwi wa Bayern Munich ndetse muri cyo Pochettino Robert De Zerbi ndetse na Zinedine Zidane nibo bane bamaze kuba bipfuzwa no mugwi wa Chelsea the Blues nuko kandi abashimikira mu bwose mabanye naje muri kino kiganiro nezere ko tugiye kuba dura mugana byo byo hanyuma ndanabipfuza ndwi nziza izo babere nziza kabisa muzogire umugisha duhurire cyane mu biganiro byacu byo hanyuma ciao ciao